kumva ubuhanuzi buciye mu ndirimbo, tugiye kumva ijambo ry'Imana. None rero n'umwanya mwiza wo kugaba no kuba maso, ntihagire umuntu agusamaza, kandi twogeye guha kaze abo abaje tumaze kwakirana nabo nyene tubifurije umugisha w'Imana. Yesu abahezagire namwe. Nuko rero tugomba twumva ijambo ry'Imana. Turaye kaze mwarimu Serafin ashike hano asengere ugiye kutugaburira ijambo ry'Imana. Kaze. Kupitia jina la Yesu Kristo, huyu anayetaka kusimama hapa ni mwanadamu ambaye unajua udhaifu wake, lakini kwa neema yako Mungu umemchagua, na kama umemchagua mfanye chombo chako. Roho wako Mtakatifu mvuvie, anene yaliyo mapenzi yako, mtumie kama spika. Nasi tunataka kwenda kupokea neno hili, utupatie kukubali, pia tubadilishwe na neno lako, litufanye mateka kwa asubuhi hii. Tuna madhaifu mengi ya mwili tumekuja nayo, tuna madhaifu mengi ya roho tumekuja nayo. Msaada wetu ni kupitia huyu unakwenda kusimamisha. Yeye aonekane kama wewe ndio unayenena asubuhi hii, ili kila atakayesikia arudi amefunguliwa, arudi amebarikiwa. Kama yule kiwete aliyekutana na wewe, eti alirudi akirukaruka. Asante kwa kuwa mioyo yetu taifanya kuwa mateka. Tunatangaza mbingu za baraka, tunatangaza mbingu za utukufu, tunatangaza mbingu zenye kuwa na uwezo wa kukanyaga shetani asubuhi hii katika jina la Yesu Kristo. Pepo zote, uwezo wa wanadamu, mamlaka ya kuzimu ambayo neno lako limesema haliwezi kulivunja kanisa. Mungu, acha uhuru wako uonekane asubuhi hii. Tunaomba kwa imani, tunaamini kwamba utamfanya kama chombo tu, kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Nuko turaye kaze mwalimu Jean Baptiste ashike hano adushikize ivyavuganye n'Imana. Kaze. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Munyemerere turamukanye gutya mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashimiye Imana data kwibigenjeje uku, kandi ndashimiye n'abakozi b'Imana namwe ishengero tugiye gusangira amajambo Imana yashize ku mutima wanje. Ndabashimiye. None rero ndagomba dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tuzigamye imyanya, duhereye mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso. Tugiye kubandaniriza aho twari tugeze ubushize umunsi naheruka ngaha, aho twaravye amajambo yavuga kubo tunigana abaribo. Uyu munsi rero tuca tubandaniriza ko, ariko kandi cyane cyane tuza kuraba twebwe natwe ku ruhande rwacu, mbega kugira tuneshe iyo ntambara y'abo bantu batugwanya twoyinesha dute. Dusome n'urupapuro rw'amajana 222 muri ziriya Bibiliya za kera. Cete candikiwe Abanyefeso
igice ca 6 umurongo wa 12 turasimba dusome no wa 16. 12 havuga ngo kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. 16 kandi hamwe n'ivyo vyose mwabire inkinzo y'ukwizera niyo muzoshoboza kuzimisha imyampi ya wa mubi yose yaka umuriro. Imana yacu nihabwe icubahiro. N'aya majambo rero tumaze gusoma Paulo ariko atangariza iri shengero ryo muri Efeso ku rugamba ruri imbere yaryo. Arababwira aba bantu bo mu mice 4 kandi uko yabavuze niko bapanze mu bijanye n'ubushobozi bwabo. Hanyuma ntiyagarukirije kubatangariza intambara, ariko guhera kuri 13 acavuga ngo kubw'ivyo, kubw'abo bantu tunigana, kubw'izo ntambara mutore ibi, mutore n'ibi, ibirwanishwa vyose Imana itanga. Uyu munsi rero munyemerere turabe iki kigwanishwa citwa ukwizera. Ukwizera Paulo yakivuze nk'inkinzo. Inkinzo abariko barakura ubu bashobora kutamenya icarico, ariko umuntu aciye ababwira bouclier baca bacumva. Mu gifaransa yitwa bouclier. Inkinzo ni igikoresho cyo mu ntambara cyo kuzibira imyampi canke amasasu mu vyumvikano uyu munsi, kugira ngo bakurashe ico kintu kigukingire. Ubu vyarateye imbere, hari n'ivyo bambarira munsi y'impuzu, ukabona impuzu idunduye, kumbe hari uruntu rumuzibirira ikintu cyose coza kimutera. Paulo acavuga ngo ukwizera rero ni kigwanishwa gikora aho hantu kandi kirazimya imyampi yaka umuriro umwasi aduteza. Ntibikiribanga ko dufise umwasi. Niyo tubatiza canke tubatizwa baratubwira ngo aha rero uratanguye urugendo, kandi muri uru rugendo uzohurirayo n'intambara. Izi ntambara tuvuga ni izo mu buryo bw'impwemu, ntabwo ari izo mu buryo bw'umubiri. Bigasaba rero ko umukristo wese agira ibi bigwanishwa, harimo iki tugira turabe. Kwizera, uwandikiye Abaheburayo yaragerageje gusobanura icarico. Aravuga ngo nukumenya neza utagirane, udakekeranya. Kuramwo gukekeranya, kuko gukekeranya gufuta ukwizera. Kandi iyo umuntu atakaje ukwizera aba umuhombe, kuko hari ivyo ataronka yari kuronka. Mbere uwo yandikiye Abaheburayo acakomeza avuga ngo umuntu wese atizera nta nubwo ahimbara Imana. Imana iyo imuraba ntihimbarwa. Imana iduha ukwizera.
mbwira mugenzi wawe uti Imana iduhe ukwizera. None se murumva iki kintu kidakwiye koko? Ikintu tukibuze biza gutuma tudahimbara Imana. Kwizera buri muntu wese aragukwiye. Hari igihe kimwe Imana yari kwivugana na Habakuki, muzobisoma muri kiriya gitabo ciwe mu gice ca mbere, hagaragara nk'ikiganiro hagati y'Imana na Habakuki. Imana imutangariza akaga kari kagiye kuba gatewe n'ibitero by'abakarudaya. Habakuki abaza Imana ati none Mana, natwebwe tugomba tuziriki? Nivyo aba bantu b'Abisirayeli bameze nabi, baca imanza zigoramye, barya imfuvyi n'abapfakazi, ariko none natwe bizoca bigenda gute? Imana iramubwira ngo humura, umugororotsi wanje azobeshwaho niki? N'ukwizera. Kwizera ni ikintu gikomeye, kandi nagira mbabwire muri iki gihe ukwizera kurakenye mu bantu. Hari umuntu umwe ejo bundi twara ahantu hageze gusengera abantu bagwaye mu bushobozi budasanzwe, abo bantu bose barahaguruka. Hama hajya turangije acaraza ati nashaka unsengere. Ntego, ngusengere iki? Aturumva jewe aho ukuguru umuriro uraka. Nti none igihe twasengera abagwayi wari ngaha? Atego nari ngaha. Wahagurutse? Ego nahagurutse. Ukwizera mureke tukwige, mureke tumenye icarico, mureke tumenye n'ingene tugukoresha mu buzima bwacu bwa misi yose, kuzoduhesha ivyo tutoronka. Tukiri kuri aba batugwanya, nashaka mbabwire ko ikintu kimwe: ibi bitero vy'abadayimoni birafise ingazi, birafise urugero. Ni nk'uko wotegwa mu buryo buto canke mu buryo bwo hagati canke mu buryo bukomeye. Ubwo bwo hagati no bwita uburyo bubayabaye. Ubu buryo butangura, abadayimoni kenshi batanguza ikintu no kwita nk'ibishobisho, bitangurira muco bavuga santima, ukaza kumva umunezero ucitse. Mwibuka hano Paulo yanditse abwira Abafilipi ngo munezerwe. Buriya kunezerwa navyo birazimvye kandi birakenye mu bantu, kubera abantu batwawe umunezero n'abadayimoni. Abadayimoni baraza bagashira mu muntu kumva atamerewe neza, kumva atagukiwe. Imana idutabare. Abadayimoni bashobora kuzana ubwoba, umuntu akumva ubwoba. Kandi mu bintu byose abantu muri iki gihe barafise ubwoba bw'ubuzima. Tuzobaho gute? None se nijoro wabayeho gute? Yesu aravuga ngo ntimukiganyire, kuko uku kwiganyira kwawe nta n'akantu kangana gutya koguha ngo wisununureho n'akantu gatoya. None se wiganyira kubera iki? Ariko igituma twiganyira, tubura ukwizera. Imana yaratubwiye ko izobana nacu. Iravuga ngo ehe ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi, kugeza ku muhero. Yesu ari kumwe nacu, Yesu ari ngaha. None ufise ubwoba bw'iki?
ni igiki kiguhagaritse umutima? Ni igiki gituma wibaza ngo ejo nzobaho gute? Iyo hageze ku kurondoka kw'abantu, ubu bwoba burakora akazi cyane cyane. Abantu barafise ubwoba cyane, ariko mumenye ko n'imyampi ya wa mubi. Hari ivyo abadayimoni bashobora kuzana mu buryo bw'utugwaragwara, abantu bakagira nka estoma, akumva estoma imurya ariko nanone atayagwaye, wamusengera gutya bigahera. Abo n'abadayimoni. Tugomba gukuza ukwizera kwacu, kuko muri kino gihe hari ibikorwa by'abadayimoni. Nubwo uzoja kwa muganga, muganga ataca azokumarira. Ariko kandi mumenye ko no muri izi ngwara zibaho, izi dusanzwe tuzi, abadayimoni barashobora gushiramo ukuboko bakaduza volume yazo. Niyo mpamvu twebwe dusengera abantu bakozi b'Imana, ndazi ko mubarungika no kwa muganga. Waciye kwa muganga bakurabire ko ata malariya irimo, kuko umubiri nawe uragwara. Ariko hagati aho n'abadayimoni bakaza bagashiramo ivyabo. Iyo rero ni urugero rwa mbere rw'imyampi y'ibanze, kandi wewe ubumengo nta na kimwe, nta nubwo umenya ko ari abadayimoni. Intambwe igira kabiri icibera mu vyiyumviro vyacu, aho twebwe abantu turekera ivyiyumviro vyacu mubi. Ugasanga umuntu aricaye ariko ariyumvira ibibi muri we, ivyo twe tudashobora kubona. Kandi mumenye ko naho mwicaye, abo badayimoni bashobora kugutera wicaye aho nyene. Uri kurumva ijambo ry'Imana ugatangura kwiyumvira umukozi w'Imana, ese je unyiyumvira mwiki? We umvira gusa hama ibindi utahe, kuko ni waja kunyiyumvira. Ni wiyumvira rya deni nguheraniye, uza kuguma muri iryo deni kandi uza gutahuka, abadayimoni bazoba baguhejeje. Wari kumviriza ijambo ry'Imana, hama nitwashika hanze ati mwari mugurazi kumperaniye, hama nkisigura siko none. Ese mwabagabo hari umugabo ataherana? Ntudaherana uraja no kwibutike ugasanga butike hari hayo utaramwa kubera ukwezi kutarahera, none se ntuheranye? Kugururira ivyiyumviro vyawe ku mubi, ubwo n'uruhara rwa twebwe iyo baduteye tugaca tubaho umwanya mu vyiyumviro vyacu. Ukiyumvira ivyo ari vyo vyose. Je narigeze gutegwa, kandi menya ngira narabibabwiye, ndiyumvira kurondera ikiduga gishaje ngo ndakigongeshe imodoka y'uwundi muntu yari yangiriye nabi. Hari kera muri 2009. Ivyo vyiyumviro, ndiyumvira uruduga norondera, none ninde yoruma, norondera umuntu tumenyana mu Buyenzi akama ikiduga cashaje. Ubundi je sindi umubi, niba nababaza abantu beza hajya ndimo. Mugabe ivyo vyiyumviro biranyicaramwo, uza gukanguka wibuka kuri umukizwa ngo yo bana mbabarira. Ubwo n'urugero rugira kabiri uba watewe. Urugero rwa nyuma rugira gatatu, n'urugero uca wugurura urugi rwose, aba badayimoni bagafata ijambo muri wewe. Wa muntu usanga n'ivyo avuga n'amacakubiri, wa muntu n'ivyo avuga n'ubusambanyi no mu mvugo ziwe. Ubwo rugero rero
n'urugero abadayimoni baba bagushitsemo muzovyumva bavuga ngo ari posede, ni possession, n'urugero rwa nyuma. Abadayimoni hagera igihe bakaza bakicara mu muntu. Aba tumenyereye kubona n'abadayimoni batera ingwara, kuko abadayimoni batera ingwara iyo agize umusonga acaza ariruka tinsengera ndumva umusonga. Ariko abadayimoni batera amacakubiri umuntu arabicarana kuko umengo ntaco bamutwaye, mugabo bari muri we yaragowe, yarabaye imbohe. Imana idutabare, Imana idutabare. Hari umuntu umwe yabaje ati none mbega ko mwishengero abantu batakigwa ngo abadayimoni babakubite hasi, n'abadayimoni bahetse canke bimeze gute? Ndababwira ico vyavuyeko. Nari nkibabwira rero izi ngero zitatu canke ibi vyicaro bitatu vyo gutega kwacu. Abadayimoni batanguza imyampi mito mito hama bakinjira mu bwenge, iyo natwe tubugururiye bakatubamwo ugasanga warabaye imbata y'ico kintu. Birasaba ko iyo uvyumva, tugiye mu muti, bisaba ko iyo uvyumva aho nyene ukemeya. Yesu nashimwe. Ndazi ko nigeze kubabwira ko twahora dutegwa nabo badayimoni muhira nkasanga nta mahoro ahari. None nibiki? Nta mahoro nyene, nta mahoro. Nanje kubwo kudatahura nkaca nja hejuru ngo ndi umuntu w'umugabo ndashobora kuvuga ntuvuge. Ariko uyu munsi sha Imana yaraduhishuriye turamenya ko ari abadayimoni, kandi nta nubwo arindira ngo ntahe, nawe arazi ko akibumva aca bakemeya, aca afuka amatimana ntabara. Kubera iki? Yamenye ko yatewe. Ikibazo rero turategwa ntitunamenye nuko twatewe, ntitunamenye ko ari n'umubi. Abantu tuvuga ngo abantu ngo niko twiyumvira. Oya siko twiyumvira, abadayimoni baraza bagashira mu kuboko. Imana idutabare. Dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko 16. Mariko 16 n'amajambo Yesu yavuze. Ndashaka dusoma umurongo wa 14 tuce dusimbira ku wa 17. Hanyuma yiyereka, n'urupapuro rwa 63. Hanyuma yiyereka bamwe 11 bicaye bariko bagirana, bariko bararya. Abagaya ukutizera kwabo no gukomantara kw'imitima yabo, kuko batemeye abamubonye amaze kuzuka. Uyu murongo ndawushakamo iri jambo abagaya ukutizera kwabo. Izi zari intumwa, bari bamwe bagendana na Yesu, bari abantu bameze nk'uku kwacu, twama imbere y'ijambo ry'Imana, abatari bake tukaba tunarivuga tunarisigura. Mugabo ntibigeze bakura mu kwizera. Yesu rero ngo arabagaya 17, arababwira ngo kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi. Abantu bagirane bizera, ibimenyetso bizokwama buri gihe bizobagaragarako nibi. Muvyumvire, bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimisha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku bagwayi bagirente.
ibi bimenyetso mwumvise ngo bizogaragara kuri bande? Kuri ba mwarimu? Ku baririmbyi? Oya, ni ku muntu wese yizera. Uwo ngo azosenda abadayimoni aho boba bari hose, uko boba bari kose. Kandi ubushize twiga iby'abadayimoni, muribuka ko twababonye ko ari abantu badasanzwe, ariko Yesu aravuga ngo umva, jewe nahawe ububasha, kandi ubwo bubasha nibwo mpaye transfera mu muntu wese yizera. Ahandi yavuze ngo nimwizera muzokora n'ibisumba ivyo je nakoze. Mana yacu nishimye. Bazosenda abadayimoni, bazorambika ibiganza vyabo ku bagwayi bakire. Iki kintu ndagomba ko mucumva, ntabwo gifatiye ku kugororoka k'umuntu. Nturaba uko umeze, oya, raba ko wizeye. Ibisigaye muri uko kwizera ni kwagufasha kugukingira imyambi ya wa mubi, ubwo n'ukugororoka bizoba biriko biraziramo. Mana yacu nihabwa icubahiro. Hari igihe kimwe nari ruguru iwacu, haza umukirisi umwe arambwira, yari umukobwa agomba kugira mariage, atewe mwarimu, twebwe iwacu nta muntu n'umwe ashobora gukora mariage bibibi, ntibibaho ivyo twanakuze banadutegura, niyagira uzobirondera iwacu baracikira. None rero mwarimu, ndashaka unsengere kuko urabona ko umufiance na murose kandi binangoye, kandi wo mwishengero. Ndamubwira nti humura, humura, uwutugwanira, uwu yatubwiye ibi akomeye gusumba abo bandi bose. Tubwo rero humura. Umukobwa arahumura. Kindi gihe anzanira agasakoshi, timwari sinakubwiye kubera bya bintu nabigumyemo, eheraba. Anzanira agasakoshi kiwe kajya ko mu mugongo, karimwo inyoni ifise umunwa urehuku, nyamunwa watoboye agasakoshi uraba hanze. Ndiraba mwari, ndagowe mwari, humura, uwutugwanira twebwe arutabo. Haleluya. Ariko natwe abakozi b'Imana tuze tugira ukwizera, hari aho uhura n'akantu n'agapfindo katoroshe. Ndamubwira ntumviriza rero mukobwa, ariko naje nabanje kuja ku ruhande, ndavyihweza neza mw'abantu mwe, byo bintu ntivyoroshe. Ni sawa, aturazi ikintu rero ngira nkore ngira ndayiturire, kandi nako gasakoshi kawe ndaturirana. Kubera navuze nti jewe nkayikurayo ishobora kunturira ku ntoke, nireka none se urugamba. Ndaturirana. None mwari kwako gasakoshi ariko nari mfise n'akajipo kariyo nakanambaye nitubiri bica bigenda gute? Oya ivyo vyo humura, agasakoshi ndakugurira kandi n'ijipo ndashaka nguri yindi mugabo. Wish ndagenda rero ndatuma ko agacupa ka essence kugira ngo singire sheke, ndasukako ndashaka akabiriti. Bisaba ko twizera, nca ndatangura mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, makaka gasakoshi karabo umunyota, mw'izina rya Yesu, amen. Sinakubwiye. Haleluya. Kwizera, ibimenyetso bizoba ku bantu bizera. Mariage yiwe igeze, arambwira ati mwari ntubwire ngo biroroshe, ngurumva
ngo muhiraje ibigabo ngo vyavuye muri Tanzania ngo vyambaye amagoti, kandi bambwiye ngo iri joro nintasara ngo nzoba mfise agatwe gakomeye. Ntihumura, bwacagira mariage ga, ntihumura utugwanirira. Urumva bisaba nyene kuguma wizeye, ntutukwizera n'akantu isasi ugakekeranya uravyica. Ntihumura utugwanira, hari ico yavutse. Hama ndahamagara abasenzi ati nimwigire hino basha, hari ibintu bitaboneka neza. Urumva ko n'abandi bazanye abo muri Tanzania. Tuja ko turasenga. Umugeni yavuye muri ayo masengesho mu gatondo aja kwambara ikanzu, urubanza ruraba ruragenda neza no kuvyara yaravyaye, Imana nishima. Kwizera, muntu utagira ukwizera, menya ko muri ibi bintu vy'agakiza utariho. Kandi kwizera ni kubihamvya ukavyumva ukabitahura ati nivyo iyasezeranye ntihemuka, ibi bizoba. Hari n'ubwo gusezerana ibintu bigateba, oya ntutukwizera kukiriho kwikuzigamye bizoba vyanka vyakunda. Kwizera, hari igihe kimwe Yesu hari mu misi ya nyuma y'ibikorwa yariko akorera mu isi, ngo baduze Yerusalemu, hari mu ndwi iri imbere gato, iri imbere y'indwi yacapfamwo, hari ku munsi wa gatanu niho yashika mu karere k'i Yerusalemu. Hanyuma arababwiye atumviriza rero bahungu, ataha umwana w'umuntu naho mubona duze Yerusalemu nimugire ngo muzogarukana, kubera agiye gushigwa mu maboko y'abanyabyaha, bazomucunagura, bazokubita, hama bice. Uwitwa Petero negative, ntibishoboka. Muribuka ijambo Yesu yamubwiye ngo iki? Herera inyuma Satani, wewe uri kurwanya umugambi w'agakiza, wewe uri kurwanya umugambi wo gucungura abantu, tumbera inyuma. Abadayimoni barakaze, bataye Petero mu ikosa. Yesu rero muri Luka muhasome 22, ngira duriko turasozera ivyo gusoma, turiko turasa n'ababisozera. Luka 22:31, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ibiri na kabiri 31. Yesu avuga ko Petero ahavagirane amwihakana gatatu, ati Simoni, Simoni, raba Satani yabasavye ngo abagosore nk'iki, nk'ingano, ariko wewe nagusengeye ngo ukwizera kwawe ntikugirente, ntiguhere, nawe niwamara guhinduka uzoremeshe bagenzi bawe. Mana yacu nishimwe. Uku kwizera ni moteri y'umukizwa, ni moteri y'umukristo. Iyo guheze biba bibi, kwizera guheze umuntu asubira gukorera Imana. None se murabona aba batama batubwira ngo tuzohembwa, none tuzohembwa ryari? Ngo mwijuru nihe? Izera uko nyene, tanga uwo miliyoni uzohembwa mwijuru.
nuko nyene nta bindi biharuro nta niresi baguha niba urabura uzopresenta iyo resi uri kurishuza iyo mwijuru uri wanashikayo izere gusa nta bindi. Kwizera rero iyo guheze biba bihagaze. Mukristo abapfuye, aha batari bake muri twebwe barapfuye, barahevye. Mwari hajya utangaje bikorwa aha harimo abantu bavuga ngo uwo nawe ino bavuga mu Gaswahili uyu naye ndo matangazo yake. Paulo yabise ngo nk'ubwato bugizene. Hari abantu basavye, ariko nagira mbabwire igituma ijambo ry'Imana rivugwa nukugira ngo tuce tugipima ko usanze udashitse singira ukwizera kwe Yesu. None mbega ukwizera kuracatangwa cyane gose, kuracatangwa. Yesu akaguha ukwizera. Wewe rero Pete, wewe nagusengeye. Batubwiye impamvu Yesu yasengeye Petero wenyene mu bantu 10. Batubwira ingeso za Petero ko Petero yadasengerwa vyari kugorana. Muzi ko hari abantu atarabakizwa mugabo badusumvye ingeso nziza. Mwari mubizi ko bibaho? Igituma bibaho, ujya muntu muri we yimereye uko nyene sumusuma. Donc ukuntu Imana yamukoze sumusuma, n'umuntu atabesha, n'umuntu ataja mu buhumbu. Muriko muravyumva? Nta n'intambara agwana navyo. Aho wewe wisonzesha ngo urabe ko Imana yo guhindura, awe nta ntambara afise, niko Imana yamuremye. Ariko hari n'abandi ukuntu bameze, asivye kwisonzesha rimwe mu ndwi imwe, ivyo amuka musanga ari ubugesera. Gumana umutwaro, Mana ntabara. Hari mwene data twabatiririjwe rimwe, mbega burya yarabatijwe. Yakunda kurahira ngo ndakesera. Uwe kuzi batujije kurahira ivyo bintu gumurahira. Mugabo kubera yari yarabaye imbohe yako kantu, mejeje kubimubwira mukunyemera ko atazona bisubira, aca kanugako ngo ndabisubiriye. Kuki ni ntambara we agwana. Uwo rero adasengewe ntivyokunda. Petero kimwe mu vyo mwomenya, yari umuntu yita imbere. Ubajije ikibazo niwe yishura. Muriko muravyumva? Mbega mu Giswahili babita ngo abantu bita imbere. Twebwe mu Giswahili cyahari iwacu imuramvya tubitaba kimbelembele. Ni ukuvuga ngo akantu kose, kandi abo bantu hari n'igihe bakenewe. Rimwe hari abo baba bakenewe, ariko abo bantu mu konona ibintu bonona vyinshi gusumba ivyo bakiza. Ego twari dufise umumama iwacu yita imbere, ahengera umugabo wiwe ariko apatana agurisha ibitoke n'umukiriya. Umugabo yarageze kuri 3.5 hari kera, umukiriya nawe yarageze kuri 2.5. Uwogerageza kubahuza yari kubahuriza kurangahe? Kuri 3. Wa mumama yita imbere, ngumviriza ngo jewe ico mbona naguhe senkanti 3. Ngwipfu urabona aho rongo yarazi ngo avuze ngo namuhe turuwasa. Igifaransa niho cari kikiza.
ngo naguhe senkani gatatu. Abantu rero bita imbere hari aho usanga bataronka akanya ko kwiyumvira ku ngaruka y'ico bavuze canke n'ico bakora. Petero aravuga ngo umviriza mwami, jewe naho aza kuba mu rupfu, we are together, turi kumwe na hehe. Mugabo uyu Petero nyene mu bintu vyamuranga ubwoba bwiwe, uyubona ubwoba bwiwe. Kandi hari abagabo bafise ubwoba. Hari abagabo naho ikintu kidodora mu ijoro, mama fulani. Yesu aravuga ngo umviriza rero Petero, wewe nagusengeye, wewe nagusengeye, kuko we udasenge wewe ukonona ibintu. Ariko impande y'ivyo Petero yari isezerano Kristo yari yarateguye bijanye n'igikorwa c'Imana, navyo yabwirizwa kumusengera. Buriya abakozi b'Imana dukwiye gusengerwa, abaririmbyi nibasengegwe, mubasengere cyane. Abakristo bene data ni mubasengere cyane, kuko barahanzwe. Izo ntambara wumva zironderabo, iyo myami yakumurira irondera bakizwa. Ega igihe kimwe Yehoshafati yagiye mu rugamba aherekeje mugenzi we yitwa iki, Ahabu. Hanyuma basi bari barose itegeko, instruction, ati ntihagire uwundi muntu murasa atari umwami w'abariya bantu, bariya Bisirayeli. Hanyuma muri urwo rugamba uwo mwami yitwa Ahabu yari yagize akajede, agenda yambaye gisirikare. Hama wa mwene data Yehoshafati, umukozi w'Imana, yumva umenga ibintu byose nivyo muri mpwemu. Bakozi b'Imana si muri mpwemu byose si muri mpwemu byose, ni wanasenga uzosenga ukanura. Ushobora no guhumiriza ukaza gukanura akaji ka jone gasigaye gatukura. Bibaho. Yehoshafati aca yigira uko nyene n'ibihuzu vy'ibwami. Baba Siriya baza kubona Yehoshafati, ati nguriya umwe twatumwa, uretse ko atari nawe, ngo imikogote yose yarabiriya niriya ngo baca barahindukiza barabisha ku mugabo umwe yitwa wiki Yehoshafati. Nawe ngo abibonye ngo aturubuku, ngo akoma induru, aturubuku, ndapfuye. Abantu ubona bari impore, ariko abasoda bariko biruka, umwasi ariko yiruka kuri wewe, ngo aca atabaza Imana, kandi Imana ngo iramutabara, ngo abo bantu Imana ibibakuramo ngo baca baramuheba. Imana yacu nishimwe. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo bene data nimwe murondegwa n'imyami y'umwasi shetani. Bantu mwakijijwe hariya kwishure nimwebwe murondegwa. Petero yarafise gukekeranya nkuko natwe dufise, none ni Imana ivuze canke si yivuze, ni Imana yambwiye. Ariko mwumve umuntu ashobora kuronka message nk'incuro zitatu, ariko nanone akaguma kekeranya kugeza aho Imana nawe izikabimwibwirira, sinza hica mu tiro canke hehe. Mugabo none ubwo ni Imana mwari, none iyo ni Imana yavuze, none wewe wibaza ngo ni iki? None ubwa mbere ko wari waravyemeye habaye iki? Ukwizera ntikugirene, ntiguhere. None rero bagenzi bene data, nubwo mwumva bimeze gutyo, nubwo mwumva dusugerejwe n'umwasi, ariko nagira ndabibutse ico muri. Yesu yavuze ngo ndabahaye ububasha, nimubwakire. Umukizwa wese muri mwebwe niyakire ububasha bwo kunesha umwasi. Ariko mwari muzi ko bifata bijya bintu gantuze sa? Mwari muzi ko bifata? None se abantu bo ngaha kubera iki mudashinga intahe
iyo mwagiriwe neza, iyo mwakize muratuzimya, murazimya abakozi b'Imana, murazimya abakozi b'Imana bamushinga intahe ko Yesu agira neza. Waragwa yasenge wagakira abashima Imana, tindashimiye Imana yarankijije. Natwe nk'abakozi b'Imana biratwubaka. Mureke turangize. Ntandwi irahera nakiriye umwana w'umukobwa muto yaje arambwira atumviriza mwari, ubwa mbere bwo ubanza umbabarire ntehe, ati wewe Imana yarakuntumye ko mwarimu inturo zibiri, ku ya mbere birangora ingene ndakubaho, kurabona ko uteye ubwoba. Haje ndi ruguru mba nteye ubwoba, mu bigabo binini binini ruguru mba ndimo, saha ngaha ndi kadogo hariya mba ndimo. Rero Imana yambwiye wewe mwarimu kunebwa gusengera abagwayi. ya ntishasi nirirwa ndakubabarira, ahubwo Imana imbabariye wewe banza ugende, ibisigaye ndabimara n'Imana yanje. Haleluya. Mwene data Polikaripe gihe Imana yabimbwira twari kumwe, ati shati wewe ati n'igitutu cawe. Hari gihe mpora nimba ati none negeranya abagwayi, none ngirene erega nanje nkaba mu gukekeranya, ariko Imana ituvure gukekeranya bene data. Ariko ntimunkubite abagwayi, ntimunkubite, ariko mwana ashaka muce muza rero, ubu kwizera numva kuzuye. Haleluya. Nagusengeye kugira ngo kwizera kwawe ntiguhere. Hari abantu benshi bagiye batabagwa no kwizera. Murabona wa mudamu yari amaze imyaka 28 yagwaye, ngo yiyumvira ngo naho no mukorako kwipatara, tije ndumva no ukira iki kwizera. Yesu aramubwira ngo umva, ukwizera kwawe mwana wanje kuragukijije. Bene data mukwiye kugira ukwizera, kuko kukwizera niko kuturinda iyi myambi y'ubwoba. Abantu bafise ubwoba bararetse gukorera Imana kubera ubwoba. No yatanga none vyoca bigenda gute, no candiki minervare mu kwezi kuza none yoca iboneka gute, ariko bigivyo ntivyari ibyawe. No kugira uyaronkayo umunsi waja kuyarondera, hari abo mwari kumwe batarose, ariko wowe Imana ikugirira ubuntu uraronka. Kwizera. Ngira ndangirize ku kantu nabonye umuntu yizera. Twari twagiye ahantu badutumiye, umuntu umwe aravuga ati jewe ntanze imano ngira, ariko rero nsengera ngiye mu Rusizi kuroba, Imana iminzi imano. Nivyo vyivyo nyene umuntu w'umugabo igikorane kizima kigahera datanze inzimano, ivyo rakamara amazi. Sengera mani, sengera vraiment cenje mu Rusizi igera ndarirondera banyereka ingene ndaripanga mu ruzi. Bene data, Imana yamuhaye urufi, nije nari umushitsi mukuru aho hantu Imana yari yanteye iteka. Bankatira ko weekend yose namaze aho hantu, bankatira ko baja kubika. Kandi rero igitangaza cabaye ngo arushikanye, ngo yaciye abwira pastor atereko roga pastor ati subira unsengere nanje kurako noronka na kamwe. Pastor acamusengera, nukuri yararose. Nitutagira ukwizera bene data, ibi turimwo ntaho bizodushikana. Nitutagira ukwizera ntituzihangana, tuzogumana gukekeranya. None sivyo? Nitutagira ukwizera tuzoguma gukekeranya n'ivyo twakiriye mu gakiza tubite. Tinakare ntawuze ko iyo turiko turaja habaho, kandi inyigisho z'uko hatabaho ziriho.
hari abantu basanzaza izo nyigisho bajejwe kuyobeza umugeni wa Kristo ngo nta juru ririho, Yesu ntazogaruka. Nabaye mu kwiga ingene abantu babona igaruka rya Yesu, mbona harimo n'abavuga ngo Yesu yagarutse mu 1800. Yaraje murindiriye iki mwebwe? Inyigisho mbi. Ariko iyo wizeye, iyo ufise ukwizera, iyo uhamye ku kwizera kwawe, ico wakiriye warakiriye. Haleluya. Mumva dusengera iki? Umuntu wese asenga uko yumva ashaka. Turemerewe imbere y'Imana, wese arivugira asenge. Abasengera ukwizera bavuga ati Imana mu kwizera. Kandi rero kubwo kwizera guke abantu bakoreramwe ivyaha. Mwari mubizi navyo? Kutizera biratera ivyaha, biratera umuntu agenda akavuga ngo pesha ngo ku mugoroba ndayakuzanira atani igiceri ca 10 afisa ahubwo izindi butike zose yarazihetuye. Agacazi wawe nani ngo ntizi biro 2 ngo vyifungo ngo mudasimurefu nakurudishia na nakuretea. Kubera iki? Kubera ukutizera. Ngo hagaravuga ati Imana, narumvise kuri Imana ushobora vyose, narumvise kuri Imana atakikunanira, none ndabira abana ngaba umugore nguyu nta kintu ufise, none bigenda gute? Kandi Imana urazi ko naye nanakotse, urazi ko ntari umunebwe, none bigenda gute? Guhagarare ko kwizera. Mwari muzi ko Imana igaburira abantu? Mwari muzi ko Imana izana indya zihiye? Zihiye utirigura nateka kuko we nta makarugira, kazana zihiye. Nashingiwe inaye n'umuntu yazaniwe igitoke n'abamarayika, arasenga Mana ntabara. Yarafise umugore yibungenze, ati ntabara umugore wanje ashaka igitoke, none ntaco ngira Mana. Wagize gutya azabona abagabo 2 b'abazungu, umwe hirya no hino bazanye igitoke, urutoke nyene urutoke kujya mu ruzi. Abazungu baca bazavuga ururimi rw'iwabo, si igitoke mwashaka ngiki. Namwaje ati none abo bazungu bagiye mwarakiri? Ngo none. Haleluya. Kwizera, kwizera. Erega tuzoja no mwijuru kubwo kwizera. Abantu batizera nta juru bazojamwo, kuko ibi bintu vyose twabihawe mu kwizera. Twizera ko Kristo ari umwana w'Imana, twizera ko Kristo yapfuye ku bwacu kugira ngo amaraso yiwe atwoze ivyaha vyacu. Ivyo utanavyizeye ivyaha vyawe uravyamana. Haleluya. Kuko urumva naho wihana, naho watura, ntiwizera ko wahariwe. Kutizera ko wahariwe biza kugutera mu bindi, ngo n'ubundi n'umunyabyaha reka nshireko n'ibindi. Waja kwihana ntiwizeye ko wahariwe. Bene data, Imana ibaho kwizera. Nuko turarangije. Abo kutizera vyateye ivyaha, n'umwanya wanyu wo kubitunganya. Abantu bavuga ati narindemvye, namwebwe n'umwanya wanyu wo kuza mukaririra Imana. Nuwo mwanya n'uyu nyene nuwa mwebwe. Nuwa mwebwe. Hari aho umugabo agera mu bihe bitoroshe, ukwizera kugahera pi. Aha nta kikivamwo, aha ingwara ntiyo binagikira, aha nta manota noba nkironka. Kwizera